nicaye ikintu cyakukoze ku mutima urabona ko abaririmbyi gukorana nabo kenshi usanga ari ingorane ukatuma ufata umwanzuro cyangwa ufata ingingo imeze uko. Sinshatse kubishira muri rusange mugabo en tout cas benshi la majorité nabonye ari ntashima dès le départ no kuri barambajije ndabwira ko atagiteramo nzokora ko ntacyo nari nateguye turavye message imwe kugira ngo ushobore gukora iki giteramo ariyo message imwe yankoze hari umuntu yanyandikiye kuri X niwe yavuze ati iyi myaka yose twakuguye inyuma kubera iki ukiye twabandona niyo naciye avuga ni quand même uyu muntu ibintu avuze ni ibintu bikomeye ntegeza kugira igiteramo. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na DJ Paulin. Mu Kirundi bavuga yuko ari umuvangavanga w'imiziki. Ndakora mu kije. Ndabara mu kije nawe. Umeze neza. Ndashima. Mwaka wa 2025 wagenze gute mu bikorwa byanyu? Mwaka wa 2026 mwiteguye gute mu gutunganya ibiteramo canke kuri Crystal n'ibindi musanzwe mukora bijanye na entertainment? 2025 ni umwaka wagenze neza ku basanzwe bazi Picla na le Crystal twarakoze nyene normal bisanzwe yego wagenze neza. Niki mutegura muri 2026? 2026 ndafise projet nka zitatu nininya kujanye n'ibiteramo kujanye na boîte de nuit naho banindira umwaka utangure kugira ngo ushobore kugira calendrier yanje y'umwaka wose. Tuvuze umuziki aho uri kuragarukiza aho ko uri kurekereza canke wubona gute muri rusange tufashe imyaka iheze tugafata none munsi turi niyo ubona ari changement nicyo ubona dukwiye kongeramo umwaka uza wa 2026? Jambo rumwe ngo biko bigenda neza ko ndavye abartiste bacu ngene baguma basohoka ingene imiziki mishashe gumi isohoka ingene turiko turadomina n'umuziki wo hanze nko twari tumenyereye ndabona dufata intumbero nziza cyane gose bariko barakora. Ni igiteramo uzokora kizoba kirimo aba DJ bigenda gute kugira ngo ushobore gukoresha aba DJ mu giteramo gusa vibe bimeze gute donc bimeze gute muri rusange? Erega dusubiye inyuma ibintu byo gushiramo abartiste kuri soirée ya Bona ninje nabizanye sinzi ko abantu bibuka Happy People za kera nta muririmbyi n'umwe yararimo nabitanguye ndiko nda promotinga imbidata niyo navuze niye kanshiremo artiste comme kuri Bonane haba haje canke muri ete haba haje abarundi benshi aba diaspora benshi kugira ngo nshobore gupromotinga umuziki wacu n'abartiste biwacu nasino kera ntivyari birimo na gatonya numva kubashiramo canke kubakuramwo mu bisanzwe ni igiteramo cy'aba DJ gusa. Waragaze kwijambo uvuga ati ubu nzora nkora ibiteramo ariko sinzosubira gushiramo abaririmbyi cyane cyane mu Burundi kubera bagenda baragutenguha mu bihe bitandukanye. Wa mwanzuro cyacimbiro cyakira cyari kwa kundi canke kizohinduka mu myaka? Oya nta gihinduka ibiteramo byanje nzobandanya nshiramo aba DJ nkuko vyamye kuva kera. Ko nakubwiye yari promotion y'abaririmbyi mbwa mu gihe babonye ko ataco ubamariye ataco byabamariye curi hagarika. Pole twibuka neza watangiye gupromotinga kuri Big Fizo kuri Munyana kuva mu Biriki gushika no munsi baguciye mu ntuka abantu benshi nicaye ikintu cyakukoze ku mutima urabona ko abaririmbyi gukorana nabo kenshi usanga ari ingorane ukatuma ufata umwanzuro cyangwa ufata ingingo imeze uko. Sinshatse kubishira muri rusange mugabo en tout cas benshi la majorité nabonye ari ntashima. Ndazi ko arabo wafashije bikagenda neza hari abakwegereye baragusaba imbabazi avuga ati uratwabarira turazi ko hari cyo wadufashije bataninze baraja imbere ya kamera? Aba artiste baba basabiye kigongwe nabo ataco bangize niyo nabonye aza kumbira ati turazi cyo batumariye turazi cyo wamariye mu muziki wacu neki antwa ntudushaburire twese gabene nta kurono shabura abaririmbyi bose mugabo bajya bazi yuko ari bo baravuze nabi canke bantutse cyangwa bakagira iki nta numwe yigeze asaba ikigongo kandi bigume gutyo nyene rumaje n'ibinderanje. Gutunganya ibiteramo akenshi abatunganya ibiteramo kenshi barakunda kuba badafitaniye ubusabane kuvugana nk'ubu Rotranteye hazoba ari ibiteramo birenga bitatu
kubera iki hataboneka communication mu bajejwe ivyo bintu? Hariho abateguye igiteramo Rantam DJs twaravuganye dès le départ nukuri barambajije ndabira ko atagiteramo nzokora ko ntacyo nari nateguye mugabo turavye ingene ama message naguma ndonka bambwira bati none twe tuzoja hehe ko utubane uyu mwaka message imwe kugira ngo ushobore gukora iki giteramo ariyo message imwe yankoze hari umuntu yanyandikiye kuri X niwe yavuze ati iyi myaka yose twakuguye inyuma kubera iki ukiye twabandona niyo nacivuga ni quand uyu muntu binavuze ni ibintu bikomeye ntegeza kugira igiteramo kandi naho nyene urumva ko sinashatse kugira ikintu si gito kandi si kinini cyane gose mwe nawe urafata amasale manini ndabikora yajya kuri Crystal ntihajya mu rupango atwa uravye ingene Black and White izofata ikahakora abantu ntibazona hamenya azoba ari mu rupango hari imbere kuri Crystal umuntu azoca muri Crystal hama asohokere hari inyuma donc abatahazi kuri Crystal hariho ahantu ahandi inyuma hariyo cour iri inyuma niyo tuzofata tukadekora niyo abantu bazoba wategekanije abantu bangana gute kuzoza kwinjira hajya minimum n'ahantu ushobora gushira n'abantu 3-4-5 000 yego bizo yemeze neza cyane kwinjira ni sangapi amafaranga nangahe amatike azoba ari le 31 azoba ari mercredi le 31 en tout cas imiryango izoba yuguruye à partir ya saa 4 z'ijoro yego umwuga w'ubu DJ uno munsi tuvuga ko Crystal Champion Club ari mu mutahe hari ibyo usanzwe ukora ariho wavuye kuko hari abavanga imiziki babona ari kunywera inzoga canke ibindi uwo dushingire nayo no munsi cyane gose ndavye kubona mushoboye kumpa umwanya mushoboye kunyubaha nibaza ko ari kubera uyu mwuga nyene natoye ari nawo watumye unshikana aho ngeze uno munsi ni watunze umuryango wanje uno munsi umva ni ikintu gikomeye cyane gose natwe agenda encourage abantu bashaka gukora uyu mwuga hariho n'abantu benshi bakora iwanje hariho nabo abo abaza kugira stage abo bose ndabaha umwanya bashobore kwiga umwuga wacu wibuka ubu watanguye gukorera amafaranga ngahe muri club uri kuradizo canke ahandi hantu hose nkitangura kwanza ntiyari club ya c'était en bar kara kabari donc mbwa bavuze umuziki muri weekend ico gihe yari equivalent ya 50 € yo no munsi ku munsi 50 ku munsi 50 ubungutse iki mu buzima bw'amafaranga ubumenyi ugitangura kuba ubu DJ nungutse cyane kumenyana n'abantu burya ni ikintu gikomeye cyane gose kugira public yawe hari abantu banyandikira bamaze imyaka kuva ico gihe muri 2001 gushika uno munsi bakiza ni wanje umva twaratanguranye umwuga n'abantu bagumye inyuma yanje kuko wundi yambwiye ati twakuguye inyuma urumva bamwe bavuze yuko banguye inyuma urumva kandi nivyo tumaze imyaka myinshi turi kumwe hari abaje baza mu nyuma gushika uno munsi bakibandanya turi kumwe nabo umwuga w'ubu DJ wo mu Burundi tuvuge ko ushobora kubeshaho umuntu mu gihe azitoyemo neza cyane nk'ugwaruka ariko rabiziramwe no munsi cyane tubona ko bamwe muri bo bubatse ingo zabo ego n'umwuga ukomeye cyane gose ko uravye no munsi hari aba DJ usanga no munsi kwa kane avuza ngaha kwa gatanu avuza ngaha kwa gatanu bijya ni ibintu bikomeye cyane gose kandi urabe benshi muri bo uno munsi bariko barubaka izabo bafite imiryango yabo mu gihe akazi kawe ubonye kagupermese gutangura kugura materiel yawe ukagura platine yawe cyangwa urekanye na platine ugatangura kuri ordinateur yawe abari intambwe ikomeye cyane gose usanga utanguye kugura ivyawe byo kuzura kodesha ahandi abandi ba DJ bakagukotera usanga uri kuraduga uco nyene niki kibura kugira ngo entertainment yacu itere imbere ntigume iri local aha dusanzwe turi kugira ngo n'abandi bashobore gushikana umuziki wacu n'ibendera ryacu icyo kintu namana kivuga maze imyaka ndakivuga namavuga iminsi yose yuko guverinoma yacu irakwiye kwiyimplika cyane gose kuri ico kintu irakwiye kugira suivi gukurikirana cyane gose aba artiste bacu ko n'aba DJ n'aba artiste bajya baririmbyi bose n'aba artiste leta yacu irakwiye kubishiramwo umutahe nico kitubloka nico kintu
mbona gikenewe cyane gose maze imyaka ndiko ndabivuga ivyo bintu. Niki utubwira ku bantu bashaka kwinjira muri 2026 canke bazohashika kugira ngo batangure umwaka neza, batangure umwaka na Cristal, batangure umwaka na P-Club cyane mu bijanye n'ibiteramo byo mwaka cyane inza kukusubiza ko mu mwaka uheze uno mwaka turimwo utigeze ugaragara cyane mu biteramo, hari habaye iki, byari byagenze gute? Dusubiye inyuma 2025 ngira ngo mwarayibonye nivyo agashavu kari karimwo mugabo aussi uyu mwaka 2025 sijeje nyene ntakoze ibiteramo n'abandi ngira mwarabonye benshi nta biteramo bakoze. Ni hariho ikintu cya sponsoring amashirahamwe menshi ntiyashoboye gutanga amasponsor uyu mwaka kugira navuze nti na guverinoma nyene ntiyigeze ituja inyuma idushigikira kuri iyo kote. Hanyuma 2026 nawe kugira ngo tubitangure neza ndabatumiye muze murabe kwanza iki giteramo cya Cristal Event cyo kuri Bonane, hanyuma muzoca mumenya la suite nyene izogenda ko ndafise programme ibiteramo bitatu nababwiye ya 2026 biba bikomeye cyane gose n'abartiste nzozana turi deja en communication nabo. Yego hari abantu benshi batunganya ibiteramo bakibaza ko amafaranga baza kuyakura mu matike aza kwinjira. Ikijyanye na sponsor, hajye umuntu ashobora gukora igiteramo cyonyine ata sponsor, mbega biba bimeze gute muri ico gihe? Biragoye. Je ndamaze gukora ibiteramo bitari bike ata sponsor just kubera kuyihagararako mugabo rero ubu narabihagaritse ntibazobabeshe yuko mushaka gukora igiteramo udafise abantu bagushigikiye. Abantu bagushigikiye subo ni wabo ndavuga ati je ndafise amahera ngo reka dutegura iki giteramo ngo ayo mahera azogaruka. Ijya deja si sponsor pro sponsor ni donc najya amashira hamwe agushigikira ugahanisha nzenya ama produit yayo canke izina ryabo kandi bakamenya n'ivyo uri kurakora nico uri kurabikorera ko vyinshi uravye abari kwerekana igihugu ko kimeze neza, urabona kwerekana umutekano kumeze neza mu gihugu. Hanyuma kenshi abari mu ma weekend abari mu ma vacances il faut gufata ukiukipa abo bantu bari mu buruhuko hanyuma bikagenda neza. Abandi nabo barategura ibiteramo bagashiramwo abarinzi benshi cyane bakibaza ko ari abantu benshi bazoza ariko bikarangira bahomvye muri ivyo biteramo. Coco haco kiza cungura cyangwa gukoresha abantu bake mu biteramo hari ico biza bifasha? Gushiramo abantu benshi cyane gose sinibaza yuko ngira ngo turamaze kubibona. Singiye kuvuga ibiteramo byari byo mugabo nibaza ko abakurikirana barabibonye. Sinibaza ngo ufashe ngushiremo ngo artiste ngo ijana yuko ngo ariho icyo gitaramo cyagikunda. Burya qualité ni ikintu gikomeye cyane gose kurusha quantité. No munsi umuntu ategura ibiteramo uwo muhanura yuko yoja gufata agakiridi muri banki kugira ngo ashoboremo kukavyazamo umusaruro mu giteramo. Yoba ari risque nini cyane gose ko deja iyo credit ubu ufashe kenshi hari ikintu bafashe ukiyipoteka urariska kugitakaza kubera ivyo ufuma ujana basi n'abandi mugashira hamwe muri 4 5 6 canke 10 mungutse mugabo urumva cyabunguka makenya mugabo umwe uhomvye ntuhombe wenyene kandi ntuhombe menshi uriye kuja gufata ama credit ugasanga ibintu kuratanga ibintu by'umuryango. Ikijanye na communication ugasanga ari ibiteramo bitanu mu ntara imwe kandi abazani babandi nyene. Hoho hari impano ushobora gutanga kuri ico kintu? Twarigeze gukora liste kera twaragize na groupe ya WhatsApp harimo barasco bakiginga basanzwe bategura ibiteramo kugira ngo tumenye umuntu ikintu ariko arategura tukaba tuzi dutya iyo atariki ko kanaka yamaze kuyanonsa reka ntihagire uzokora igitaramo icyo gihe kandi tuzomushigikire mu gupartaja iyo evenement yiwe kuko public ngayo Bujumbura ni yayindi nyene cyo kimwe n'ibindi bisagara binini nka Kampala nibaze urashobora kugira evenement zine zitanu canke Nairobi ugasanga kandi bose bararonsa abantu
kubera iki nibisagara binininya nibisagara bifite abantu benshi nibisagara by'abantu bakunda kuryoherwa no ngo barakunda kuryoherwa mugabo rero ntituri benshi turi bakenya nico bituma tutegeza gushikiranira abantu nabo bashiramwo imitahe baba sponsor twamye tuvuga bagashiramwo imitahe mugabo bikarangira umuririmbyi avuye hanze bikarangira umuririmbyi aje gukora igiteramo bikarangira ico giteramo ata abantu benshi baje gihomvye nabo nikibo bahanura umwe mu barambe basanzwe bategura ibiteramo ngaho bonye kenshi biba byavuye ku muntu ata experience abifisemo deje ugasanga nko muri iyo societe ngo kubera azinanye umwana w'umuhira canke ikintu nk'ico onye ugasanga yavuze ati aramusabiye sponsor mugabo nurabe inyuma yesuye umuntu arafise experience amaze gukora iki ari example amantanga keshi ugasanga umuntu ntarigera organiza na anniversaire ukaca umuhereza nuzenye ngo kwera yabonye ngo Paulin organize ibi yabonye ngo Rasco yabonye ndego organize ngo Kigingi organize ati bijya binanje ndabishoboye canke hari abavye ngahanye usanga none mwana bijya bintu ntowe niho bishobora ndagwaye amahera bijya ntiho bishobora ukaca usanga agushize muri erreur ibi bintu n'ibintu bisaba experience ni nacyo gituma namambira abantu dukoranye muri Crystal Event naho ndabwira ni aha muri ko muriga ndashaka ejo ejo namwe muzokora ibitaramo byanyu mugabo ugasanga dukoranye iyi myaka yose turakoranye presque 10 bariko bariga ejo hirya yejo ugasanga bazokora ibitaramo byabo kandi bikomeye kubera experience barayifise ubonye kenshi ndagenda inyuma nkabareka bakavyikorera kugira ngo nabo nyene ejo hirya yejo bazokora ama event yabo we ku bwawe uzi neza ko wifitiye icyizere kimeze gute ku buryo DJ Paulin asohoye afishe ku kintu ciwe abantu bashobora kuza niki muzi ko uba warakoreye abanywanyi bacu ni ya experience nakubwiye sindigira ndabadeseva iyo ndababwiye ikintu ndagikurikiza ivyo bintu ni ikintu ngendera ko cyane gose nibazwa ni naco abantu bakundira ibitaramo byanje uravye ingene ibi haba hasa uravye donc la qualité qualité y'ico giteramo wewe nyene uravuga uti ahantu nibasubira gutegura nzojayo